Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari na Yesu ibaho umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo. Musanzwe mukurikira ikiganiro cya Saveur Divine, muri kumwe na mwene so Nakarutimana Eric. Tumaze iminsi tuganira muri bino bihe bya Pasika, tuganira urugendo umwami Yesu Kristo yagenze kugira ngo ashike ku ntambwe yo kuducungura. Hari amajambo atandukanye yashikijwe n'abakozi b'Imana batandukanye dukorana umurimo. Mwene data nimba warakurikiye neza, warumvise ingene Yesu Kristo ingene vyagenze gushika nashika ku ntumbero yiwe yari yihaye, yari yatumye ava mu ijuru yo gucungura umwana w'umuntu. Hanyuma rero tugira tuganira ijambo kuri no munsi rivuga ku barinzi barinze imva ya Yesu Kristo ariko bayirindira ubusa. Imana idufasha cyane. Turasoma amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 27, turahera ku murongo wa 62. Havuga ngo bukeye bwaho niwo munsi wakurikiye wo kwitegura, abaherezi bakuru n'abafarisayo bakoranira kwa Pilato, baramubwira bati, mugenzi, twibutse yuko wa muhunzi akiriho yagize ngo iminsi 3 ishize azozuka, nuko nugere barinde imva cyane gushitsa ku munsi ugira 3, kugira ngo abigishwa biwe ntibaze kumwiba bakabwira abantu ngo yazutse mu bapfuye, maze ubuhunzi bwa nyuma bworuta ubwa mbere. Pilato arababwira atabarinzi ngabo, nimubajane muyirindishirize uko muzi. Nuko baragenda barindisha imva, ca kibuye bagihomesha kwishashara, bayidomeka kw'ikimenyetso. Abo barinzi babona. Imana idufasha cyane. Tubonye amajambo avuga ingene aba baherezi bamaze gutanga Yesu Kristo bakamwagiriza ibyaha bitandukanye atakoze, bamurenganya gushika naho Yesu Kristo bamwica abambwe, hanyuma bakaja kumuhamba. Turabona ivyakurikiye mu nyuma. Aba baherezi n'abafarisayo baciye bagenda kwa Pilato bamubwira bati, mugenzi, twibutse yuko wa muhumvyi, uwo muhumvyi bavuga ni Yesu Kristo, bavuga ko ahumba ivyo avuga ari bubeshi, yuko ngo yavuze ngo nyuma y'iminsi 3 bazozuka, ngo none duha abarinzi ngo kugira ngo tugende turindishe iyi mva, kugira ngo abigishwa biwe ntibaze kumwiba, ngo hanyuma ngo bazace babwira abantu ngo yarazutse, ngo ubuhumvyi bwa nyuma ngo bwosumba ubwa mbere. Imana nidufashe cyane. Turabona rero Pilato aca arababwira ati, okay, abarinzi ngabo batware, genda muyirindishe uko mwebwe mubizi, uko mwavyize, uko mushoboye, muyirinde. Hanyuma rero baca barajana abarinzi barabereka bati, imva muyirinde, murazi ko yavuze ko azozuka. Rero tubona ikigo kimwe ngaha n'icayi, nuko aba bantu naho batize Yesu Kristo barazirikana amajambo yavuze,
Imana idufashe cyane. Yesu Kristo hari ibitangaza yakoze babonesha amaso. Yarazuye abapfuye babona, yaramuguruye ibimuga babona, yarahumuye impumyi babona, yarakije abagwayi batandukanye babona, impwemu mbi zigahunga babona, byose barabirabisha amaso. Ariko bakomanaza umutima baranka kumwizera. Imana idufashe cyane. Aba bahereje twibuke yuko barabaherezi b'Imana, bavuga ko abaherezi b'Imana barabanyedini, hari idini ry'abayuda ryizera ivyagezwe vya Mose, bizera amategeko ya Mose, bibagira yuko hari ubuhanuzi buvuga yuko hari umucunguzi azoza. Uwo rero bari bazi yuko azoza mu bundi buryo, ariko Imana ikora ikugomba, yashitsemo kucisha mu mucunguzi, imucisha mu nkumi Mariya, avukira muri bo, akorana nabo, bamubona. Ni naco gituma ivyo yakora vyose bavuga ngo ni se wa muhungu wa Yosefu, ngo se wa muhungu wa Mariya, ngo bashike ngo iwacu, ngo se wandi wahariya tuzi. Imana idufashe cyane. Biranka ko bizera, bakomanaza imitima, kandi babona ko ibikorwa biko birakogwa ari ibikorwa bitangaje, ari bitangaro biteye ubwoba, atamwana w'umuntu yigeze abikora, bigaragara neza ko ari Imana iyo nyene iri kuyikorera, ko wa mucunguzi yavugwa ko ari uwo nyene yaje. Biranka ko bamwizera. Rero baca barafata bagira bati reka ducungishe imva kugira ngo babigishwa biwe nibaze kumwiba, hanyuma ngo bazoce bavuga yuko yazutse. Ngo ubuhumyi bwa nyuma ngo bwosumba ubwa mbere, ubugaraje bwa nyuma ngo bwosumba ubwa mbere. Baca rero bashitana abasirikare barabereka bati ngene baza kwicunga. Igitangaza cabaye ni cyaye nuko baciye bongerako ngo badumako ikimenyetso ngo kuri ya cakibuye, bashirako n'ishashara, barahoma bashirako n'ibimenyetso kugira ngo nihagira n'umuntu ayinyiganyiza gusa agerageje gukura kw'ikibuye, bize kugaragara yuko bezoce babibona yuko hari abantu bagerageje kuhugurura. Ariko rero habaye ububasha budasanzwe. Imana ishimwe. Yesu Kristo ni umwami adasanzwe. Ububasha n'ubushobozi bwose buri mu kiganza ciwe. Mwijuru Imana irungika umumarayika wayo. Haleluya. Turabona mu gice ca 28 ngaha mu butumwa bwiza bwa Matayo nyene ku murongo 2 haravuga ngo umumarayika w'Imana yavuye mu ijuru w'inkomezi aza nk'umuravyo ngo ahundagaza b'abasirikare baca bamera nk'abapfuye, ngo ikibuye kivako. Haleluya. Ikibuye kiva kuri yamva ngo acara cicara kwa mumarayika. Imana ishimwe cyane. Turafise umumarayika dutabara, turafise ubutabazi uva mu ijuru mwene data. Haleluya. Nakugira inama wizera umwami Yesu Kristo, yarazutse umunsi ni muzima. Uyu mumarayika amaze kumanuka ngo basirikare bagwa mu gahundwe, bakubitwa n'agatengo, bamera nk'abapfuye, ngo aca atembagaza ca kibuye cari kuri yamva. Haleluya. Ngo aca cicarako. Mwene data, ibi bisigura iki? Mu buryo bw'imwemu hariho ibintu biza bikaturemera, bikaba kuri twebwe, bikatwugariza, ingwara zikatwugariza, ubukene bukatwugariza, imitwaro itandukanye ikatwugariza, ikaturemera, ukamenga ni kibuye kituremere kiri ku buzima bwacu. Ariko dufise umwami Yesu Kristo, uwo twizeye, niwe mutabazi, niwe adutabara. Hari ubushobozi budasanzwe mu ijuru. Turabona umumarayika yarururutse ngo aca atembagaza ca kibuye, aca cicarako. Reka rero ndagusaba mwene data, utarizera umwami Yesu, uyu munsi umwizere, ni muzima. Ico kibuye kigaragara kiri kuri wewe, izo ngorane zigaragara nk'iziri kuri wewe, iyo mitwaro igaragara nk'iyakugarije, nk'ikibuye kikuremereye, Yesu Kristo ayitembagaza, hanyuma yicareko, hanyuma widegenze. Haleluya. Turafise umutabazi mwene data. Yesu Kristo ni muzima. Abamugerageje kumugarana mwumva, abagerageje kumurinda ngo barinde imva yiwe, bayirindiye ubusa. Imana ishimwe. Uyu munsi ni muzima, yarazutse. Nta bagishwa baje kumwiba, oya, n'ubushobozi buvuye mu ijuru bwaraje butembagaza ikibuye. Cyakibuye badomeka kw'ibimenyetso, cyakibuye bashira kwishashara. Yesu Kristo, haleluya, yaragitembagaje. Uyu munsi ni muzima. Uyu munsi cya buryo bwa data, nawe ni wamwizera, aratembagaza ivyo bikuremereye, hanyuma guha ubugingo budashira. Imana ishimwe. Nuko rero mwene data, utarizera umwami Yesu, usanzwe ukurikira iki kiganiro cha Saveur Divine, ndakugira inama. Uwo mwami Yesu ni muzima, ntakiri mumva, imva yashoboye kumugumya. N'abagerageje gushirako ibibuye, bagerageje gushirako ibimenyetso, bagashirako mashashara, ntivyakunze.
kwagumayo. Abasirikare bamurinze bamurindiye ubusa, bakubiswe n'agatengo bagenda kuvuga ivyabaye. Haleluya! Bashitse kubibwira abaherezi baratangara nabone, baca babwira batumviriza, genda mubwira abantu nibababaza muzovuge yuko baje kumwiba musinziriye, baje kumwiba abigishwa bamutwaye namwe musinziriye. Hanyuma ngo umwami ntiyabimenya ngo tuzomuhera, ngo tuzomuhoyahoya. Ico kinyoma gica gikwira hose munabugingo n'ubu. Nico gituma kira abayuda ibitangaza n'ibitangaro vyakorekera iwabo batarizera umwami Yesu. Hari ikinyoma cakwiye c'umugwanizi kivuga yuko bamwivye atazutse, ariko ubwo n'ubu benshi mwene data ndakugira inama wimizera umwami Yesu Kristo ukiri ugihumeka. Haleluya! Umwizere kuko uri muzima, yaratsinze. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Nuko rero mwene data utarizera umwami Kristo ndaguhamagara kumwizera kuko ni muzima. Abarinzi barinze imva bayirindiye ubusa. Imana ishimwe, uyu munsi ni muzima. Twizeye umwami ahambaye, twizeye umwami akomeye, yaradutabaye. Twabonye vyinshi yaturenganije, twabonye vyinshi yadukuyeko. Haleluya! Hari ibibuye vyari bituremereye, ariko umunsi byaratembagaye. Uyu munsi turidegembya mu mwami Yesu Kristo. Imana ibahezagire, mwarahezagiwe. Shalom shalom.